Kaminuza mpuzamakungu ya Equator International University of Equator yuguruye igice kigira 8 cy'umwaka w'ishure ku banyeshuri bashaka kwiga ibisata by'ubutunzi ndetse n'ibisata by'ubuhinga mu rurimi rw'icyongereza. Iyi kaminuza ikaba yuguruye kandi ku mugaragaro radio nshasha yegukira. Mu gihe ku mwaka urangiye iyi kaminuza yari yugawe n'ubushikiranganji bw'indero, inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi, maze imara amezi 3 yugaye. Ubushikiranganji bwarongeye kuyirekurira gukora nk'uko biri mu kete umushikiranganji w'indero, inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi yandikiye umuyobozi wa International University of Equator kwigenekerezo rya 24 Munyonyo umwaka wa 2020. Iyi kaminuza ikaba isanzwe iri mu makaminuza 10 ya mbere yigisha mu rurimi rw'icyongereza mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Igiye gusubira kwakira abanyeshuri bashasha ku ncuro igira 8 nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi mu kiganiro bwahaye abanditsi n'abamesha makuru kuri uyu wa 16 Mukakaro umwaka wa 2021. Abanyeshuri boba baragize ibibazo ku mwaka uheze bahamagarirwa kwitura ubuyobozi bushasha bw'iyi kaminuza kugira batunganirizwe. Ibibazo byari byatumye iyi kaminuza yugagwa byari byavuye ku kudatahurana kw'abatanguye kaminuza, ubu byaratorewe umuti byose. Kurikira Runiga bahagaze Uge arongoye igisata cy'ubutunzi no kumenyekanisha amakuru kuri iyi kaminuza. Aba rero no musi w'iteka ringaho ndamenyesha yuko kuva yihaye ihangiro iyo kaminuza ishoboye kumenyesha yuko igiye gutanguza igice kigira 18 bishure n'ibikorwa by'akanovera isanzwe ifise mu rurimi rw'icyongereza nk'uko yatangujwe mu 2014, hama yemererwa mu makaminuza 10 zikoresha ururimi rw'icyongereza mu Burundi, mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, mu gisata kijanye n'ivy'indero mu karere no kunonosora ivy'indero mu za kaminuza. Haba mboneyeho akajya ko gushimira ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi hamwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomune n'umutekano muri rusange, ryo ryatubaye hafi muri nabiriya. Haba mboneyeho akajya kandi ko guhamagarira abavyeyi bareze kumenyesha abana babo kuza kwiyandikisha kwino kaminuza mu bisata bitandukanye. Igisata ca mbere ifise ni kijanye n'ubudandaji biciye amategeko, arico bita mu Gifaransa gestion administration, mu Congereza murazi ko bavyita ko ari business administration. Kikagira ibisata ibi ari byo tuza kubereka mu madepriya, tuza kubamenyesha kugira ngo muze kubisoma neza kuko bisanzwe mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza. No mu gisata ca kabiri bafise kijanye n'ubuhinga no gutumatumanako, aricyo gifise ibindi bisata birenga 2 navyo nyene tubaza kubamenyesha biciye nk'uko twabivuze mu gisata ca mbere. Hama tukaba tuboneyeho akaryo ko kumenyesha yuko kaminuza mpuzamakungu yitiriwe Equator imenyesha gicese yuko igiye gutunganya urundi rubanza rw'iteka rwo kuramura abandi banyeshuri mu kwezi kwa11 mu mwaka w'2021. Hama rero turamenyesheje igihugu ubushikiranganji bw'indero kubera yuko habayeho ihindagurika ry'inzego kuva hejuru gushika hasi. Dusaba abanyeshure bari bamaze iminsi basaba ibinabiriya, abahize muri kahise n'abarimo muri munsi, ko guhera ku wa mbere ugiye gutangura tubahamagarira kuza hano bakaza baraba umuyobozi mukuru ariwe nyakubahwa Professor Isaac Maragia, ariwe mubona ngaha turi kumwe uvuye ku ruhande rwanje gira kabiri, akaba ariwe bazokwitura kugira ngo abatunganyirize ibibazo byabo byose bipfuza.
iyi kaminuza ikaba yongeye gutangaza ko kwigenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka wa 2021 izohimbaza Journée de l'innovation, aho abanyeshuri bize kwiyi kaminuza bazokwerekana ubuhinga n'ubumenyi bwavuye mu byo bigishijwe. Amashirahamwe ya leta n'ayigenga akaba yatewe akamo gushigikira iki gikorwa. Tukaba tumenyesheje kandi ko ishure kaminuza mpuzamakungu yitiriwe Equator yateguye umunsi ukomeye cyane uzoba itariki 4, uzoba ari umunsi wo kumenyekanisha ubuhinga n'ubumenyi abanyeshuri basanzwe bafise mu bijanye n'ibyo bisata byose n'abadondaguriye, aho bazoramuka babishikiriza icese imbere y'abazoba bashoboye kwitaba. Tukaba tuboneye akanya kugira ngo duhamagarire amashirahamwe mpuzamakungu nk'igisata ca Nations gisanzwe gifasha muri ivyo bintu bisanzwe bijanye no gufashanya, cane cane igisata ca UNESCO yuko cocuba hafi nk'uko tumaze kubibasaba n'ibindi bisata byose, eka dusaba n'ayandi mashirahamwe yose atahigamiye mu bya politiki n'amasosiyete y'ubudandaji ari mashirahamwe yikorera utwabo, nayo nyene turatumiye kubona akaryo ko kurata ivyabo kugira ngo bashobore kubona urwaruka rwacu ubuhinga bufise mu bintu bijanye n'ubuhinga mu by'ubudandaji, nk'uko twamye tubabwira yuko ino shuri kaminuza itabayeho kugira ngo yigishe urwaruka ruje mw'ibarabara, aho iriho kugira ngo yigishe urwaruka ruje kwisunganya mu kwiteza imbere mu vyabo muri rusange, atakuzerinze canke ngo bizera akazi ka leta muzi n'ikibazo mufise yuko ubuzima buhari muri iki gihe tugezemo yuko babiri canke batatu baja hamwe ikabishiramo canke koperative, akaba ari guhangiro twihaye, akaba ari akanyungira ngo twereke amashiramo yuko rino shure ifise ico ryateguye koko kubijanye n'uwo munsi. Rero tuburiye akayo guhamagarira abayobozi bakuru mu bisata biriya ko bazoba baje kudushigikira. Hama rero tuboneye akaje no kumenyesha yuko ino shure mpuzamakungu yitiriwe Equator isanzwe uno munsi itangwa icesi yahora ikuri visamirizi yayo ariko itarashobora gukora officiellement. Ubu rero ikaba iboneye akaryo keza ko kumenyesha abanditsi abanyamakuru ibisata byose mu gihugu no mu mahanga, kubera yuko izobikora no kuri internet. Rero tugatubamenyesha yuko guhera uyu munsi yatangiye gukora icesi ko mwayo mashirahamwe twahamagariye ko twofashanya mw'ibi na biri kuba akaryo keza nabo kuri bo kugira ngo baze dukorane mu kubahayanisha ibintu byabo, mu badandaza twamenyesha ibyabo, kandi twamenyesha yuko akanovera kayo kambere nuko iyo radio izokora mu 90% abanyeshuri bigaga kugira ngo bamenye umwuga, bamenye byose muri rusange. Hama rero habandanyije nshimira cyane cyane ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine n'umutekano muri rusange, bo batubaye hafi mu bihe bidasanzwe twari duhitiyemo, tukabashimira yuko batubereye abavyeyi beza mu gutorera umuti ikibazo cari gihari. Haba nongera nshimira ubushikiranganje bw'indero ukuntu babaye hafi nabo nyene mu kuvyumva kandi kugenda neza, ari nako karyo mune no gushimira abavyeyi barerenga n'umwe wese ashoboye kuba afise imyaka irenga 21 yishurishwe kaminuza muko mubizi, kubonera tubaye hafi tugakomezanya mw'ibi na biri, nabo nyene turabashimiye.